bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 15 umurongo wa 13. Matayo 15 umurongo wa 13 handitse ngo arabishura ati igitewe cose data mw'ijuru atateye kirarandurwa. Reka nsubiremo, arabishura ati igitewe cose data mw'ijuru atateye kirarandurwa. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundi uri kuradukurikira, igiti aha barabangwa igitewe, ariko muri Bibiliya nyinshi Congereza Igifaransa barabangwa igiti. Igiti ni ikintu c'ikigereranyo kiboneka muri Bibiliya henshi cane gose, kivugwa cane. Igiti kivuga ku nyifato, ku ngeso, ku ngiro z'abantu. Yesu yaravuze ngo muzamenyera ku vyo bama. Kwama ni ibintu biva ku biti cane. Aha bari bahejeje kumubara ivy'abafarisayo agaye inyigisho zabo z'ibinyoma n'imigenzo bumiye ko ibuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana. Ibi byose bijanye n'inyifato. Ibiti bivuga ku bidukikije. Ibiti byarakoreshwa mu gushinga karimbi, urubibe, umuntu agateragira ibiti kugira ngo agire uruzitiro, kwikingira. Ibiti byarategwa nk'icibutso, abantu haragiye kuba ahantu bagatera igiti, canke abatware kera bagatera igiti kavamwe icatewe n'uyu, bamwe bavyita ibigabiro. Urumva, ibiti bivuga ku mateka, ku vyibutso. Hari igihe bivuga ku gutanga. Yesu aravuga ngo ni je muzabibu, uri muri jewe araronka ubugingo. Hari ugutanga, guhabwa. Imana ishimwe cane. Biravuga ku gukira. Mose bashitse ahantu ngo Abayisirayeli banyoye amazi bakiva muri Egiputa barenganye ikiyaga gitukura, banywa amazi yumva ararura. Imana yereka Mose igiti agiterera mu mazi, amazi arasosa. Kiravuga ku gucungurwa. Umwami Yesu yamanitswe ku giti. Ninamanikwa ku giti nzokwikwegerako benshi, ninashigwa hejuru nzokwikwegerako benshi. Ariko kandi igiti kikavuga n'umuvumo, ngo azobavumwe umanitswe ku giti. Yaducunguye mu kuja kuri ico giti. Igiti kiravuga ku karuhuko, ku gatutu. Bibiliya ivuga ngo abamarayika bagendera Aburahamu bamusanga yicaye munsi y'ibiti vya mamure. Ibiti bivuga vyinshi, sinabivuga ngo ndabiheze. Muvuga ngo mavuge kuri iri yavuze ngo ico data atateye cose kirarandurwa. None data, ijambo ndakuzane niri, ikintu cose cameze mu bugingo bwawe data atateragiye, amateka mabi, n'imbuto yaje bukebuke. Igiti si ikintu gishibuka ubwo nyene. Igiti ni ikintu kigenda bukebuke. Hari ibintu vyazanye mu buto bwawe, hari ibintu mwahuye mu buzima, hari ibintu mwahuye navyo mu kazi, hari ibintu mwahuye mu mashure, mwahuye mu buzima, amagara yawe, ubugwayi bigenda bukebuke bikura, bigenda vyunyuka. Ntivyavuye kuri data. Ico kintu wumva kitavuye kuri data kiranduke mu izina rya Yesu. Uyu munsi duhuze ukwizera, kuko igiti kiravuga ku nyifato canke ku kwizera. Yesu yaravuze ngo woba afise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Hari havuga ngo ako kabuto karakura kakavamo igiti kinini, kikagira amashami manini, ngo ibiti inyoni zo kw'isi zikaza zikarika muri co. Sinzi ijambo wahawe ngo nturi mwiza, ntavyo uzoshobora, nta bwenge wewe iwanyu. Iyo mbuto irinjira kura. Uyu munsi wakira imbuto y'ukwizera ive mu kindi data ateragiye, gikure kibere igitutu n'inyishu n'amahoro ku bandi benshi. Imana iguhezagire. Tugomba dusengere hamwe nawe. Sinobivuga ngo ndabiheze, mugabo urazi ibintu vyameze bitateragiwe na mpwemu yera muri wewe. Mu Bagalatiya ngo ivyo mpwemu yamana urukundo, amahoro, umunezero, ukwirinda, ukwihangana, ubugwaneza n'ibindi. Ivyo namba utabifise
ukaba ufise ishavu, ingeso mbi, ishari, ibindi, umwami Yesu abirandure. Reka dusengere hamwe. Bimwe birandurwa no kwihana ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ahandi birandurwa no kwizera ugasenga ivyo bita deliverance, ivyo bita kubohora, kwatura, kwirukana, gutegeka, nk'uko twagiye tubibona intumwa zibikora. Imana iguhezagire cyane. Reka dusengere hamwe. Data, ndagushimiye kubw'uyu n'aba dukurikiye. Turagushimiye ibyo wateragiye muri twebwe, turagushimiye ibyizigiro wateragiye muri twebwe. Tuje twifatanyije n'ico umwami Yesu yavuze ngo idatewe na data cose. Hari ibyo tuzi bitatewe nawe data. Ingwara ntiziva kuri wewe, ibyago ntibiva kuri wewe, ikibi cose ntikiva kuri wewe, ko ngo igiti cose ciza cama ivyiza, ngo kandi ikibi cama ikibi. Yesu uri igiti ciza, nta kibi kiva kuri wewe. Nico gituma duhuje umutima n'inama n'uyu ariko arankurikira, kurandura ico kintu kibi mu muryango wiwe, mu buzima bwiwe, mu kazi kiwe, mu mashure yiwe, mu mubano we n'abandi. Amahoro aganze, umugisha uganze, ubugororotsi buganze. Urakoze data ko musi gusenga kwacu. Nico gituma mpagaze mu bubasha bwa Yesu Kristo n'izina ryiwe n'ububasha bwa Mpwemu Yera, ko ari iyo dayimoni yose aho waciye hose, ibyamubaye ko mu buryo atarazi, ibyamubaye ko mu bujuju mu kutamenya, biranduke mu izina rya Yesu Kristo, umunyanazareti yapfuye akazuka, yadukuye ku muvumo wose. Tubisenze mu izina ry'umucunguzi wacu Kristo Yesu, amen. Murakoze kudutega yombi. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, muragahezagirwa cyane.